nk'ubu nogirirwa ibakwe nkahura n'umukuru w'igihugu, icambere no mwereka niki gikombe, kuko mu mwaka w'ibihumbi 2024 itariki 12 z'ukumunani naratewe iteka mu nkerebutsi day muri bajya 10 bitwaye neza umwaka wose. Ndamubwira imigambi yanje ko nifuza kuduza ibendera ry'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu makungu, nkaba narariduhugije ko muri Afrika nabaye wa mbere. Nitwa Nsengiyumva Odette, mvuka mu ntara ya Gitega, komine Gishubi, zone Buraza. Mfise imyaka 17. Ubuzima busanzwe jewe nyonga ikinga. Ko natanguye kunyonga ikinga nuko nabibona basazanje bari bafise ikinga. Natanguye kurinyonga mfise imyaka 7 aho yari Matabaro. Basazanje narari mwibata hari nkarinyonga nyene bisanzwe, naho yaba intambamye ikomeye twasanze nayitoye yama nkubitse. Ibijanye no gusiganwa ku makinga navyo nagiye gutembera bisanzwe mu gisagara ca Gitega muri 2022, cambona abari kudukinga numva nanje no bishobora, naho yari udukinga duto duto kandi bari bambaye neza. Ivyo bintu vyarankwegereye gose, ndabona ko no bishobora ndose akaryo nkajamwe, kubera ko ntabona inzira y'ingene no shobora kuvyinjiramwo. Naciye ntora umugambi wo kwitura Buramatari nk'ugiye kuburana ko bicira mu ntara ariwe imisi yose ko yobaza aho haberi andikwa. Tanguye gutonda uko nyene kwa Buramatari, ndamubaza ahaberi yandikwa ko bama baca mu ntara wiwe ko yoba ahazi. Nawe arambwira ati wapi ntaho nzi. Gusa kubera yaratangaye n'impamvu natonze mu baje kuburana nkamushikako, ciye ahamagara kabine na conseil social. Baranyizeza ko bazobimbwira, bahamenye ko bagiye kubikurikirana baranyandika mu bitabo vyabo, barantwara na nimero. Sikibabaje naguma niteze ko bampamagara ku telefone, kwezi guheze narasubirayo nkabibutsa ko vyatevye, indwi 3 ziheze narasubirayo. Itariki 21 z'ukwa gatanu 2023 niho nagiye gutembera ndi kuri Matabaro mu gisagara ca Gitega, cambona abazungu benshi n'abandi birabura bari kuri twa dukinga duto duto nyene bambaye na casque. Ndababona rero, ndababonye aho nta kinga nari mfise, sinari nzi ngo mu kwinjirayo hasabwa iki. Niho naciye ndondera ubuhinga bw'ingene nja kubitsa ikinga nari ndiko. Duhurira n'umupapa ntazi mwe barabara afise agakinga gatoyi gafitaniye isano nabo bazungu bafise. Ndari mwaka nawe yaratanga ko yamfashe ko ndi umwesikro w'umwana w'umukobwa, ko ntiyaranzi, yibaza ati je none ikinga yanje ndayiguhe duhuye ngaha nyene ntanakuzi mperuka kuyigurira akizine. Ndarira birakomera, gusa nyene nawe aragize ikibazo cyane gose ko abamama bari bahari ndiko ndarira, ambwira ati uwo mwana muhama hiyigwe. Nawe aravyanka ati ntawenzi. Nanje niho naciye nibuka umujournaliste aba mwirango yitwa Isa, ndamwinginga ati ngo ndakwereka umuntu mu gihe ryobura ushobora kunyishinga mu gishingo cyane uzobukoze. Umupapa caremera, turagenda kuwo Isa. Uwo Isa nawe yarasanzwe azi ikibazo canje ko nabo nja kwitwara muri province. Cavuga ati umwana ndamuzi, acatangura kwiganira ivyanje. Uwo mupapa afise iryo kinga arimpaye, candonka amahirwe yo kwinjira muri babandi. Ariko kwinjira wabwirizwa kuriha 10,000. Wa journaliste niho nawe yaciye akurikirana ntabizi ivyo ngiyemwo koko karukuri, sanga nivyo acarandihira ivyo 10,000 nca ndinjiramo. Turajana nabo bateguye promenade y'ababirigi bagiye gutembera mu Gishora, ca turajana aho nyene. Aho hari harimo bajejwe gusiganwa ku makinga, nk'uwitwa Sandra niwe yaciye atora nimero yanje ya telefone, cambwira ati nzogutuma ko hageze ihigana. Niho naca nja ngaho nguma ntegereje kazompamagara. Itariki 30 z'ukwicenda 2023
yaciye ansinyara imbere y'igihe hasigaye nk'indwi ko hagomba hagere championnat national i Bujumbura. Bujumbura kwe hari bwa mbere ndose amahirwe yo guhonyoramo kubera ko aho narinzi. Naciye niyumvira gusubira muri province kugira ngo bamfashe ingene noshikayo. Cenge ndakwabura amatari nyene bya bintu nabimenye. Bujumbura ntahonzi n'ubwa mbere nzoba ngiyeyo ndakwinga inzu zomperekeza. Buramatari biramucanga nyene acasubira uja guhamagara kabine na conseil social baca biga ikibazo c'ingene noshika i Bujumbura. Baca bandonderera imodoka imanukana i Bujumbura turara nayo twongere tuzodugana. Yari simple kabine nziza arajana umushoferi kuri station baranywa ibitoro aramuha uburyo buzomubesha i Bujumbura hama ndazi Bujumbura kwitegurira iryo higano. Championnat national igeze naciye niruka nabaye wa mbere. Ico kintu caramukoze ku mutima cyane gose. Kandi mu kuba wa mbere naho nyene vyari bigoye. Kinga nari nakoresheje mu iyo championnat national hari ubwa mbere ndayuriye. Senzi bitesi bipanguko. Narayinyonze nk'unyonga amatabara. Hama ndabu wa mbere. Ndibuka nagashimwe baduhaye muri envelope. Abona ari nini gose. Tugiye gufungura jewe vyarase ko mfungura ndagenda muri toilette ndatekura iyo envelope ndabikirimo. Sanga ni 100. Hari ubwa mbere mbonye iyo noti 100 ku munsi wa mbere. Narahimbawe byo gufa. Aho nyene naciye nkuraho amahirwe yuko mu kwezi gukurikira mu kw'icumi hariho tour internationale igomba ibera hanyene mu Burundi. Kandi ko ndimwo mwabo nyene bazoyijamwe. Cye numva ko ngiye kubandanya nitegura bikomeye naho atakinga nari mfise. Kubera ryari rya mbere nitabiriye ihiganwa mpuzamakungu ntivyari vyoroshe kuko twe tugomba dukinane n'abana bakomeye u Rwanda rwarimwe. Ico gihe hari ibihugu 8 vy'aka karere kandi yarabakinyi bacaguwe mu bihugu iwabo bakomeye ku rwego rwo hejuru batanimenyereza muhiri wabo. Ariko narashize umutima mu nda naho nari nkiri n'umwana mutoyi ndakina nyene havuye u Rwanda twaca dukurikira ku buryo iryo higanwa ryagiye kurangira u Burundi dufise ikibanza ca kabiri. Icaciye gikurikira aho nyene tour internationale irangiye twaciye turonka programme yo kuzogenda gukinira Zanzibar. Hari tariki 9 kugeza tariki 11 z'ukwa kabiri 2024. Aho nyene u Burundi bwatanye ikibanza ca mbere camvaho ndose amahirwe yo kuzoja kwimenyereza muri Afrika y'Epfo nk'umu professionnel. Rero vyarashitse naho nyene ndagenda ndikomeza namaze y'amezi 2 ndaza ngaha mu Burundi nja mpurira ntarageze nuko turu y'u Burundi kandi isubiriye kugera. Nari niteze intsinzi idasanzwe ariko ntivyoroshe kuko mu bakinyi muhiganwa mwese mushaka kuba ba mbere kandi baba bakomeye nabonyene. Hariho umukinyi wo muri Burkina Faso yanteze nca ndatakaza amahirwe. Uwo munsi ndibuka yanteze kabiri. Icyamba baje kuruta nuko Alivenda yibona kuri 100 metre ariho yasubiye kuntega. Abarashitse neza wewe nanje mazigenda kumbagara ngaho mba ndatakaje amahirwe yo gutsinda nca ndangurura mu bitaro. Ego mu nyuma nararose ayandi mahirwe yo kwitabira ihiganwa ryabereye muri Egypte. Yari yo gukinira kuri terrain ntamenyereye bita ngo piste. Naho nyene nararose amahirwe yo kujayo. Hama ndagaruka ndasubira Zanzibar ndagirirwa amahirwe naho nyene ndatsinda nabaye wa kabiri. Burundi butana ikibanza ca kabiri nyene. Hama mu nyuma nditabira championnat national yaciye ibera ngaha mu gihugu iwacu ndabu wa mbere. Rero niho itariki 5 kugeza itariki 11 z'ukw'icumi hasuye kuba turu y'u Burundi. Turu y'u Burundi yarampaye amahirwe menshi kuko nije natanye turu y'u Burundi nkuko nari natakaje amahirwe mu mwaka wa 2024 bwaho mwaka wa 2025 vyarashobotse ndatahana turu y'u Burundi. Intambamyi ni nyinshi bwa mbere hoho muri cycliste umukinya ategerezwa kuba afise ibikoresho bikwiye. Bwa mbere ndavuga ikinga kipema muri rusangi hama umukinyi agacaronka n'ingene afungura kuko dukoresha inguvu nyinshi nk'akaroroje ku munsi ndakora ibirometero 100. Rero umukinyi afise ivyo atakaza rero mu gihe atarose ifungwa zubaka umubiri neza aho vyogorana gukomera. Ndakeneye ikinga iri ku rugero rugezweho
riri ku rugero rumwe n'abandi bana duhura, kuko iyo ngiye kuri départ nk'ubu ngiye muri championnat d'Afrique nasanze ari jewe mfise ikinga yisa, ari naco gituma nagize n'ingorane nkabura reserve nkataha nikoreye amaboko. Ikintu ushaka ko bamfasha kuronka ibikoresho bikwiye harimwo ikinga. Ca kabiri kuronka amastage professionnel kugira ngo nkomere co kimwe n'abandi bana, ko nije jenyene nkikora mba muhiri wacu. Nk'akarorero umwaka wa 2025 nta stage nimwe nigeze ndonka yo kujamwo, naho natahanye intsinzi nta nimwe nagiyemo. Nk'ubu nogirirwa ibakwe nkahura n'umukuru w'igihugu, icambere no mwereka niki gikombe, kuko mu mwaka wa 2024 itariki 12 z'ukumunani naratewe iteka mu Nkerebutsi Day muri bajya 10 bitwaye neza umwaka wose. Ndamubwira imigambi yanje ko nifuza kuduza ibendera ry'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu makungu, nkaba nararidugije ko muri Afrika nabaye wa mbere. Noca ndamwereka kino, nkamwereka ko ivyo namuraganiye imbere y'ishengero ry'abantu ndiko ndarishikako. Hama nomusaba n'ubufasha kuko ubwa mbere nkeneye ikinga ryiza, hama nkamusaba azokwama mfasha ndonke aho ngirira imyimenyerezo nk'abandi bana kugira nzoshike kwihangiro ryanje ryo kuba uwa mbere kw'isi yose. Abandi bana bafise impano nobahamagarira kwirinda kuza baranyegera, nibashira habona impano zabo, badodore kure hashoboka, kuko mu gihugu dufise abantu benshi batujejwe. Ukamubwira impano yawe biragufasha, ko nkanje kugira ngera aho ngeze nuko nahereye muri province ndodora kandi byaragenze neza.